yankoreye mu mutima wanje. Yesu mwami, Yesu mama, amaraso yankoreye mu mutima wanje. Yesu mwami, Yesu mama, ahimbazwe amaraso yankoreye mu mutima wanje. Yesu mwami, Yesu mama, himbazwe. Yesu mama, himbazwe. Ni ahimbazwe. Yesu mama, ahimbazwe. Ni amaraso yankoreye mu mutima wanje. Yesu mwami, Yesu mama, ahimbazwe. Ni amaraso yankoreye mu mutima wanje. Yesu mwami, Yesu mama, ahimbazwe. Ni amaraso yankoreye mu mutima wanje. Yesu mwami, Yesu mama, himbazwe. ahimbazwe. Yesu mama, himbazwe. Imyaka 3 bari imbere y'umwigisha, ariko kandi uyu munsi mwaka akaba ari umunsi wo kurangiza ishure ryabo. Hanyuma y'ivyo, hamwe y'ivyo mwaka bakaba bagiye mw'isi, na cyane cyane kuvuga no kwamamaza ibyo basanze mu nyigisho za Bibiliya, na cyane cyane byishije muri no kuvuga wewe uriwe, kubera ko isi yose iranyotewe kumenya wowe uriwe, kandi isi yose iranyotewe ijambo ryawe. Rero numunezero kuri umwe wese, numunezero kuri twese, numunezero ku ishengero, ku muryango, eka kandi numunezero kumwigisha arongoye iri shuri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kuri abanyeshuri nyene bari bamaze iyo minsi n'imyaka bariko biga, bari ku birenge by'umwigisha, kubera ko n'intumwa zagiye kwitwa intumwa ari uko bamaze kwigishwa. Ubundi bwo bagishikirana na Yesu barabigishwa, mugabo Yesu agiye gutandukana nabo yabwise intumwa, arababwira ngo nimugende mu mahanga yose, arabatumye. Ariko hariho intahe bamushingiye ku byo bamubonye ko nivyo bumvise kuri we. Ni naco gituma ibitabo vyabo banditse bitigeze bisubirwamwo, kuko vyanditswe n'abantu babizi neza. Yesu bamugisha, tubakire mu izina rya Yesu Kristo. Mwese mwese muri hano murakoze cyane, mwamabaho umugisha kandi abakomeze. Television Tanganyika.